turakora intebe ajya amasaro yo mu nzu, turakora ububati, turakora amameza, turakora amadirisha, imiryango, turakora inimeza zo mu mabiro, intebe z'amashure n'ibindi. Cewe maze kubona iby'amashure mbona agashomero kari mu gwaruka, naricaye ahantu ndiyumvira ikintu nokora, nkaba nsanzwe nzi uyu mwuga nyene wo kubaza. Ndavuga ati rero reka ndabe ukuntu niyoroganiza buke mu dufaranga duke nari mfise, hanyuma ntangure gukora. Natanguje umutahe w'ibihumbi 300 w'imbaho n'ibikoresho byageze ku 300. Ubu ndahagaze nko mu miliyoni 17 kuduka. Akarusho kahabaye kuva ndose umutahe wa PAEEJ. Urumva kare ntitwari bwaronke ibintu by'amamashini, twari tugikoresha iminwe ikira kitu cyose twagikoresha amaboko. Mugabo rero ubu uye kuva umuvyeyi PAEEJ aduhaye ubufasha bwiwe, ubu uye biri ibikorwa bikorana umuvuduko mwiza kandi ushimishije kubera amamashini aradusahiriza gose cyane. Umuryango kare na ukora nk'imisi 3-4, mugabo ndashaka gukora mu misi 2 cyangwa umunsi umwe kubera nkoresheje imashini iramfasha kubanguka. Nk'iyi mashini yo kurabota kare naho randabotangira nk'ikintu nk'amasaha 2 angahe, ubu ndashaka kirabota mu minota 10. Abakozi bariyongereye kubera tugikoresha iminwe, abakozi bararuha n'abahaye akazi ari n'igihe banagatano mu nzira kubera kabaruhiye imbaho arigeze zabagumira. Mugabo financement ya PAEEJ dukoresha imashini baci bagahurumbira ari benshi, baraza barashaka kwiga, barashaka gukora. Ubu benshi baguma basaba ahubwo no kuza bishobotse, ahubwo no kongeramo n'abandi turashobora kongeramo. Tangura twe twatanguye turi abakozi 3, mugabo ubu uye twarahaye akazi abandi bashika muri 4, ubu turageze mu bakozi 7. Amasoko turayafise kandi menshi. Nk'akarorero urabona ko twegereye ku mugwa mukuru wa komine Matana, na zone byose biri ngaha hafi, amashure, stock ya fomi yose ari ngaha aye. Ivyo bikorwa nta wundi muntu atwinjirira, ni twe tubakorera twenyene. Ivyo nitwe tuca tubikora twebwe nyene kubera ari twe babona aha hafi. Urumva twebwe iyo twakoze akazi kabonetse mu kwezi turashaka kwinjiza 2,500,000. Dukuyemwo umutahe wacu tukagenda kuraba inyungu, dusanga twarungutse 500,000. Je ntaratangura gukora ibintu kuntu byari bimeze, urumva naripfuza n'amahera y'amayinite, utuntu twankenerwa mu buzima bw'umuntu, muga nkatubura kubera atamikoro nabona ahantu ndadukura. Mugabo kuva ntanguye kwinjira mu mwuga, ubu nta kintu na kimwe nshobora kurondera ngo mbure. Mwe mugambi wanje umwuga wo kubaza waramfashije cyane mu gutera imbere. Nditeza imbere. Ubu ndageze ku rugero naraguze imoto 2 zikorera mu ibarabara, ndatanga akazi urumva ku Burundi gwaruka ruzikoresha aho mu ibarabara. Hanyuma ndongera ndagura ibitungwa, inka 2, ndafise n'impene be n'intama. Umugambi PAEEJ akarusho wazanye mu gwaruka, kare PAEEJ itaraza ugwaruka hari ugwaruka rwinshi rwari rushomereye kubera atamitaye gwari bwaronke gwari rufise. Mugabo uye kuva yaraje ugwaruka rwinshi rwiko ruraronka ico rukora.